ikintu cya mbere umuziki bisaba ugira ishaka uwukunde ni ikintu kigoye gukora burya umuziki niyo mpamvu burya keshi usanga n'abaririmbyi rimwe na rimwe abakuzi bakubaha hari ikintu baba bakubahira bakubonamo wewe abandi badashoboye so ndibuka hano niga ku ishure nari muri korale y'abanyeshure ba primaire nkaba muri korale y'abanyeshure ba secondaire kandi niga primaire nkaba muri korale y'abajya abantu nyene basanzwe abanyagihugu basanzwe nkongera nkaba no muri korale y'abafonctionnaire Sekuru umudindizo naburimye bambona nzoburya bansaba aweyo kitambo sana urabyibuka nakuvuga kakuzanira kuri studio bantu b'Imana umutipe nawe nyene n'umuntu yarapambanye kuva kera ntibagire ibishobisho ntihagire umuntu yiyumvira kwinjira mu muziki kubera umugenzi wiwe yabikoze tijewe bijya naka yakoze nanje no bishobora biragoye ushobora kuvyiyumvira ariko ntusanga ariko biri ikintu cya mbere no bahanura ube uri umuntu kwanza wumva ko bikunda nibaza ko beshi bayizi ni studio ya Leza baririmbyi beshi Satbi yarayiciyemo Esther Nishi niyo yahora ariko contract ngira yaraheze ni studio y'umu DJ wa kera sana DJ ya Biburaya yitwa DJ Jackson kabisa DJ Jackson nta nubwo nari nzi ni radio iraherereye ngaha indirimbo yanje ndayihaye umuntu kuri Bluetooth yaraca mvuga ati indirimbo iri kwiratwika muri misitse man uyu muziki ni ndundi kabisa urumva hamwe na umuziki wumva mu kindi gihugu uvuga ati mugo umuziki suwo ngaho umuziki ari ahantu wavuye so ni ikintu tunagikoreye ko turabaririmbyi beshi ari hahandi dushobora kubaka umuziki Yola my people, ladies and gentlemen, murameze fresh nanje nameze neza cyane kabisa ni Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero jyaje cyambaye ishusho y'umuntu uzajyamu so murameze fresh nanje nameze neza cyane kabisa ni Step Media Network abona neza ko tuba turi ngaha kugira ngo tubahe ibintu bishasha gusa no munsi nanje muyindishije idasanzwe behind camera ni Junior Mika kagasore kayishime nagezere ko nshika kwita cyane so ndabakunda cyane muri rwa mwenyene mushishikare gukora subscribe like share and comment kugira ngo ibiganiro byacu byaryo byanyu bishikare bishika kure cyane diaspora murabizi ni mwebwe ba boss bacu turabakunda cyane naringize imisi nta baramutse ariko ino tour reka ndabaramutse diaspora bari muri Amerika Canada tuja Europe na za Asia no muri Australia hose turababwira ati bajama turabakunda cyane kubera ko atamwebwe nta twebwe tutari kumwe namwe no kuri ibyo tugora imbere yacu canke hirya yanje gato ibubafu bwanje gato ndi kumwe na Mr. Sekuru umudindizo naburimye bambona nzoburya bansaba all my people mukimubona sinokirirwa ndavuga byinshi kuko ariko arandika amateka makino gisagara nta numwe tamuzi reka tumusabe yidondore karibu musaza na merci sana murakoze cyane gose yes hamani best one baby boy no another one kabisa ni best one baby one no another one yeah musaza amakuru y'imisire ni bye sana so by the way twarikana kera sana imyaka yari myinshi cyane hafi nka 10 hafi nka 10 kabisa so ariko meze neza je vraiment meze bon nta kibazo na kimwe kabisa none mwino misi mutambona uri kurakora cyane kabisa mbere yuko guys uno mujama yitwa best one numupambanyi ariko imbere yuko tuduga cyane dushike kure no musaza ariko arakora cyane ndazi sivyo imbeshere muri kubona kumbuga ngo kana umenyi ariko arakora cyane aho ubona neza ko sino muvugira arakuze arivugira mani ibikorwa
ibikorwa novuga yuko ibikorwa birahari kandi ndiko ndakora cyane n'ingufu zidasanzwe kubera ko ikintu cya mbere umuziki bisaba ugira ishaka uwukunde ni ikintu kigoye gukora burya umuziki niyo mpamvu burya kenshi usanga n'abaririmbyi rimwe na rimwe abakuzi bakubaha hari ikintu baba bakubahira bakubonamo wewe abandi badashoboye so rero gukora umuziki ni ikintu cya mbere kirimo ibintu by'intambamyi nyinshi muhura navyo kugira ubone urashitse kuco ushaka hari byinshi baba waraciyemo kandi byo kwihanganira hari abagenzi benshi baguca intege ari abagenzi urazi guca umuntu kuguca intege ari umugenzi wari wizeye tu niwe mufana wanje wa mbere icyo kintu kirababajemo cyane ugasanga uvuga ati bana jewe umusaza ngaha ndabona nina mwitsura nkamubwira ati bana mupesha na Samire ngaho nje muri studio kabisa iyo ushobora kuyama mugo gacu usanga niwe umuntu akubwira ati acana na ibyo bitu kabisa cyane na ibyo bitu ariko rero nibaza yuko ikintu cyose no kugikiramo ishaka kandi umuziki ndawukunda cyane ndanabamenyesha ariko barumviza kino kiganiro ibikorwa mfise muri no miss bwa mfise ibikorwa biteye ubwoba stock iruzuye kabisa ego so best one turakubona neza ko uri kurakora kandi turiko turaraba kuri Step Media turabona ko kiri mu jeune akiri muto cyane wiyumviriye gute kubaho kumva ko passion yawe canke ko cyawe wishimiye ari umuziki mbega wabyumviriye ryari byatanguye ryari je novuga umuziki ni impano yanje ni ikintu kindimwo navukanye kuko jewe nkiri muto deja nari umuntu akaradiyo nikava iruhande yanje naraciye mu makorari atandukanye yo muri Katolika ndibuka hano niga ku ishure nari muri korale y'abanyeshure ba primaire nkaba muri korale y'abanyeshure ba secondaire kandi niga primaire nkaba muri korale y'abajya abantu nyene basanzwe abanyagihugu basanzwe nkongera nkaba no muri korale y'abafonctionnaire ivyo byose nari ndabirimo kubera iki nije nabavugiriza ingoma bariko bararirimba no kuvuga korale zose zasanga zinkeneye nkaca ndavyisangamo ko abandi bose novuga ko twabikora narabasumbya kubikora kuko jewe naravuza hamwe nawo wumva ko ndi muri mudu yo ivyo ndiko ndavuza korale nkayiharangema nziza bivanye n'indirimbo twarayiteguranye ndayizi nkamenya ati ukuntu ndiko ndavuza arrangema ninjira gutya handabahantre gutya abana bakabyishimira sana wari umuziki kuryoshe rero ni ibintu urumva nakuriyemo maze kuba narabikuriyemo rero ntivyanyoroheye gutangura kuvuga ngo ndagiye muri studio natanguye kuja muri studio antuka nari mfite imyaka umengo 14 numva ko nari muto kera cyane hari 2015 2015 mu ntango gutyo niyo nagiye muri studio ngo indirimbo ya mbere ndayikorana n'abapeti bavukana na Akisdan babita CNJ Chris na Junior ndababona abapeti bato nabo nyene cyane narabasumba gato indirimbo twise barakubesha ni indirimbo novuga ko n'abantu benshi barayikunze ariko nari muri cya gihe ntari nziti indirimbo ndayisohoye yesiki indirimbo ndayiherekeza gute ndamenya nta nubwo nari nziti ni radio irayiherereye ngaha indirimbo yanje ndayihaye umuntu kuri bluetooth yaraca mvuga ati indirimbo iri kwiratwika muri misitse man tavye kuzinzanira kuri studio avuga ati weyo kitambo sana urabyibuka nakuvuga kakuzanira kuri studio bantu b'Imana umutipe nawe nyene n'umuntu yarapambanye kuva kera yarafise nakorera kuri studio namushira uturirimbo kuga karate memoire pana flash karate memoire man umeka deji kuchona yes ndiatari ni gupambana bo rero bimaze kugenda uko
narabandanije buke buke ariko harageze igihe novuga ko byagiye birangora kuronka uburyo bwo kuja muri studio ugasanga ebana ikiringo cy'umwaka umwaka urakubise kabisa urarangiye atagikorwa gishasha mfise kubera uburyo bwo kuja muri studio bwana ari umuntu yamye yiruka inyuma y'abandi ba star barondera mu bugenzi tukaba inshuti bamwe bamwe bagiye nkabakurikira gutyo ngo bikamfasha kugenda ndiga eske abandi babayeho gute abandi ibi bintu bariko babikora gute deje urumva ico gihe nari nkiri muto nta n'umuntu n'umwe nari mfise amfashe ukuboko ngo mvuge ati kumbura uyu muntu arashobora kunyereka inzira kanaka byari ibintu bigoye cyane byari ibintu numva ko mengo numva ko umutima ushaka kubikora mugabo bundi mwanya nkumva umubiri urushe nkumva mu byumviro nkandika indirimbo nkayiheza nkayishira ngaho ugacubona ukwezi kuraheza indirimbo sindaja muri studio amezi 2 amezi 3 umwaka ugahera indirimbo narayanditse uburyo bw'uko umwaka uza guhera ahubwo maze kwandika nk'izirenga 5 mugabo atanu namwe ziriko ziraje mva ko cyari ikintu kibabaje cyane en fait aha kuba ngeze ngaho no munsi ndabibayemwo sinovuga ko urugendo ruto ko je nka je novuga ati natanguye kera kuko umwe wese afise kera hiwe mva mu ico gihe hari byinshi rero byangora ariko ubu biracangora ariko biratandukanye na kera ubu unyi ndashobora kuba nosora indirimbo mu mezi 3 ntuma ndayisohora audio itagira amasanamu ariko mu mezi 3 nkaba nsohoye indirimbo kandi indirimbo imeze neza nakoreye muri studio nziza ubona ko kera hari n'igihe twakorera muri studio zo munsi y'ibitanda kabisa kandi tukavyishimira ko niyo level twari turiko je novuga ko narakoranye n'abaproducteur benshi mu studio bwishi butandukanye ebana ariko byo bankorera byose numva umengo birakwiye sinari bwamenye quality y'umuziki sinari bwatahure umuziki ni uburiki cyangwa urakwiye nta kintu kimwe nari ndabizi ko rero no kuvuga yuko umuziki keshi tuba dukeneye abantu badufata mu mugongo na cyane cyane kumvo yuko atanubwo turiko turacika intege muri ibi bigeragezo turimwo ni kakaryo keza ko umuntu wari we wese yoba afise udufaranga avuga ati jewe umwana ndashaka ko dukorana nawe urumva ko n'intege zaramaze no gutakara nta nizo tugifise zo gucika rero umuntu wese yumva ari tayari kuvuga ati jewe ndashaka gukorana na best one I'm here kandi nibaza yuko umuntu jewe nk'ubu nyitamwe ngo aje dukorane ya kabisa mbega barundi baba barose umunezero ndakurahiye yego muko ni byinshi shaka gukora mugabo nkabona ko uburyo bwanje budakwiye kubikora urazi ko jewe hariho n'indirimbo nshobora kwimvira kujya gukora audio ariko nkumva neza yuko nkumva ko tureke kuvuga ngo irakwiye nkumva neza ko ijya audio nshaka gukora ari audio ni buri bishobora gukoranya nk'aba producteur basi bake nka bane mugabo urumva ubwo buryo buca buhagira ngene bubungana ndacafise bwa buryo bwo gukorana n'umuproducteur umwe mugabo hari ibindi mba nshaka byo kuvuga ati ebana bose ndababone ngaha bomba nkeneye iki gikorwa kibuko je numva ko gishaka kuba tutiriwe turajabuka hanze y'igihugu ngo tugiye kurondera ama production akaze aha nyene ibintu byose birashobora gukunda ariko gikuru ni bwa buryo kuko urazi ikintu nokubwira urazi uri umuririmbyi ufashe naho tofata rutemikirere ukipakiza bisanzwe ukaja mu kindi gihugu cyo hanze amaheruza ko mujya producteur mugakorana igikorwa burya aba producteur 4-5 twemera ngaha wabashize hamwe ayo maheruka yabaha walahi hubwo nabajya bo muri bajya twemera nabo boza kuturondera kabisa rero urumva ko ibintu byose mu bisanzwe bisaba yuko habamwe amaboko y'abandi bantu jewe nka best one nk'umuririmbyi ndabona neza ko mu muziki uri umuntu umwe abafana badahari abagwiza tunga badahari nta muziki twese nta muziki twokora ngaha ni ibintu urumva usanga biguma bikenera ingufu z'abandi bantu kandi iyo zibonetse izo ngufu nibaza ko ibintu byose biba bimeze neza okay so ubu tuvugana ni best one kandi
izina Muta nubwo biruko waraciye muri haso nyinshi izina ryaranditswe ariko urazira umugenzi wanje Depu nashaka kumenya n'abakunzi ba Step Media bamenye mbega best one rya Delivery best one n'umuntu nk'abandi n'umuntu nk'abandi best one mazina y'abavyeyi kwanza nitwa Eustache Twagirayezu Eustache Twagirayezu amazina nahawe n'abavyeyi banje babiri mvuka mu ntara ya Kayanza ukuvuga yuko izina best one ryaje nyene nk'izina ry'umuziki kuko keshi je ndumva ko ibintu mba numva nshaka gukora mba numva nyene yuko biba ari ibintu bifise agaciro nyene ikintu kiri best ukuntu hama izina best one ndaritora ariko keshi urumva hari gihe umuntu ashobora gutora izina bivanye na abbreviation iki uriko uraraba muri Eustache harimo est urumva no kuvuga rya B nayo urumva niyo naciye nshirako gira ibe best one yumva yo best ntiyari kuciguma best abantu bari kuma bibaza ni best hama one irajako iraba best one ntibagiye ko hariko baby boy kubera uvuze best one naco nyene umuntu arashobora kubaza best one rero urumva ko ariko uvuze best one baby boy urumva ucutahura ko iyo best one ari wa baby boy ari best one uzokwamona mu baby boy nubwo uzosaza canke kiri gute ico kintu nico abantu bakunda kwihendako cyane kuko nibaza yuko mu baby twese turazi ko ari umwana nimba ari baby boy n'umwana w'umuhungu ikintu rero tutakunda kwibaza ko cyane keshi naho uba uri mu papa w'ivyanwa umaze kuba ufise so wawe sivyo avuga ati uyu n'umwana wanje ico nibaza ko gitahuriza no kuvuga muri make umwe wese arafise uwari umwana kuri we sivyo niturabe ngo ku muvyeyi cankwe ku muntu wari wese kanaka urafise aho ugera ukaba umwana wanaka naho wobungana gute hariho deja ibintu turafise turaronka abavyeyi bibatisimu turaronka abapali ku bantu bagize mu mariage yani ikintu cyose kiguma gikenera ukwita umwana wiwe nibaza kwico naho no bangana gute ni ikintu gitahuritse ku muntu ashobora kuba atahura ivyo bintu okay tukiri ngaho nyene mu muziki urafise umuvyeyi wawe mu muziki sinovuga ko no bafise umuvyeyi wanje ariko ni benshi bambereye no banararabiye ko ni benshi kuko je kuntu meze ndakurikirana umuziki w'abarundi bose deja n'indirimbo igize Imana nkayibona kuri YouTube ndiko ndarengana ndabi vy'abandi nayo bari indirimbo y'umuntu agitangura cyangwa nkagira ibako ryo kuronka link yiwe ndayumviriza kandi nkayikurikirana nkumviriza message yatanze yabikoze gute kuko ari umwana ashobora kuja muri studio ya mbere mana akaza twika kumviriza igikorwa cy'uko avuga ati uwo mwana aje mu bintazi so rero no kuvuga yuko umuziki uri impande zose atavyo kuvuga ngo uyu ninde ngo uyu unyingwa izina ryiwe ringana uku no kubera nibaza yuko n'abantu bafise izina no munsi twubaha nk'abantu no kuvuga yuko nk'aba bantu tubona ko twese turabubaha bafise amazina ngana uko umwe wese arafise izina ryo rigera ariko si kuvuga yuko batanguye babikora nabi uku turiko tubakundira ibi bariko barakora muri iki gihe hari ahantu batanguriye kandi hari ahantu batanguriye vyabagoye gusa ku izina ryabo rigera aho riri no munsi ariko si kuvuga ko babikora nabi ntivyari vyase ko bamenyekana kubera babikora nabi oya ahubwo ubu kubera tubazi naho ubu bikora nabi tubona ko ari vyiza rero hari ikintu mu muziki novuga ko ari nk'ibanga ryinyegeje kuko ni keshi cyane uzosanga abantu mu gutangura tubikora neza ebana inyandiko umuntu akababaza umutwe ariko amaze kubona
izina rigeze aho rigera ugasanga nta no kwandika nacandika yaracitse intege bo si ugucika intege benshi nibaza ko ari ukwibona sigisa avuga ati izina ryanje rirahari icyo nkubise cyose nyene kiragenda ku izina ariko siko byari bikwiye kumera kuko urya muziki abantu bagukundiye watumye uza mu bantu niwo muziki baba bashaka wawe ibihe byose rero tuze turagerageza kugira niyo mpamvu jewe ndi umuntu ndandika kandi cyane ndandika no kubwira yuko jewe mfashe ikaramu nandika vraiment mba numva ndipoze simba nshaka umuntu anshiramo mba numva nyene ko ivyo ndiko ndandika ndiko ndavyandika bien muri studio kugira freestyle ni ibintu bisanzwe songe nawe wa muri 30 minutes jewe no bandayihejeje ariko mba nshaka bwa butumwa ndiko ndatanga nanje numve imessage igaherezahe sibyo mba nshaka numve ibi bintu iyi message ndiko ndatanga kugira abantu bayitahure eski iratahuritse koko kuvuga umuntu ashobora gutahura ubutumwa natanze ntiriwe ndabusigura icyo rero ni ikintu hanini umuntu ategerezwa kwibaza ko kwanza mu kwandika so tukiri ngaho nyene uri umwanditsi kandi antuka kuba gukurikirana barazi neza ko uri umwanditsi mwiza kandi abikora neza uno munsi tuvugana ibikorwa biri fini cyangwa icyo nakwita mu rurimi rwo hanze les produits finis ibikorwa biri fini ni bingahe biri hehe no kuvuga ibikorwa mfise ndafise deja inyuma y'iyi ndirimbo habana mba nubwo ntashoboye kuyifatira ama image ni indirimbo iri kwiragenda mu bantu kandi vraiment abantu bariko barayikunda nibaza ko atamuntu numwe yoba yarashikiriye ngo agire ibako ryo kuyumviriza atayikunze kiretse atari umurundi kuko iri mu kirundi cyumvikana ni ibintu n'ubuzima abantu benshi babayemwo baciyemo kandi n'abandi bakibucamo deja rero urumva ko kandi ikindi naco ndiko ndakora strategy umuziki umuziki wa kanovera k'igihugu cyacu uriko urumviriza nk'indirimbo habanamba irimwo afrobeat irimwo piano irimwo umudiho w'ikirundi turashobora kuyita amapiano ndundi arumva kuko irimo instruments z'ikirundi za zindi tuba dukeneye kumva arumva za zindi umunyamahanga ashobora kumviriza akavuga ati aka kantu bavugije ngana gaki kitwa gute arumva ku buryo bwuko arumva n'ibintu nibaza yuko novuga n'ibintu barana byakora nk'ababajya baririmbaza nibankunda abantu aba bajya mu ijya style yabo bo nuko bera bakora ijya style gusa bakavuza instruments z'ikirundi ariko ni yindi strategy yo kuba umuntu ashobora gukoresha zijya instrument agashiramo n'umudiho two kwitaho kizungu kugira abandi bashaka babona babikora ariko twebwe iyo dushizemo kakanu kacu k'ikirundi hari ikindi kintu gice ciyongeramo muri ya beat ku buryo bwuko uyumvirije ushobora gutahura ati uyu muziki ni ndundi kabisa urumva hamwe na umuziki wumva mu kindi gihugu uvuga ati mugo umuziki suwo ngaho umuziki yari ahantu wavuye so ni ikintu tunagikoreye ko turabaririmbyi benshi ari hahandi dushobora kubaka umuziki w'igihugu ku buryo ndibaza nawe wo muri uno mwanya indirimbo ivuze ngaho onye iyo muririmbyi wo mu Rwanda ndaze ko cavuga ati indirimbo nubwo ari nshasha dijya mbere ndayumvise mu matwi yanje iyi ni nyarwanda urumva barafite akantu kabo nawe uba muri Tanzania ushobora kumva ati urumva nuko urumva rero ubona style rero jewe ndiko ndakora indirimbo nyinshi zirimo akantu k'ikirundi kandi kameze neza kandi kaza kunwana n'ujya mu diho w'ikirundi ahubwo umuntu wese agatahura akavuga ati kumbe bya bintu birashoboka rero urumva ko ibikorwa biri muri studio ni byinshi rero muri no minsi umbakije hani ibikorwa biri ndiko nkorana n'umuproducteur yitwa Alexon yampeta kaze sana ndamwemera akorera muri studio yitwa Bukivu Label nibaza ko benshi bayizi ni studio ya Leza baririmbyi benshi Satbi yarayiciyemo Esther nishi niyo yahora ariko contract ngira yaraheze
ni studio y'umu DJ wa kera sana, DJ ya Biburaya yitwa DJ Jackson. Kabisa, DJ Jackson. Yitwa Bokivu Label studio yabo. Umupeti vraiment ikoreramo ndamubaha sana, arabizi kandi ikindi naco turahuza dukorana neza. Novuga yuko aratahura, turetse na jewe gusa aratahura umuririmbyi wese amwituye. Novuga rero yuko ibikorwa turiko turakorana mwino misi kuba twarahurije kuri ico kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko narose umuntu atahura ibyo nkeneye. Nico kintu novuga ndiko ndubaka, kandi novuga yuko ni ikintu kizotuma hariho akantu umva ari indirimbo ushobora kumva mengo beat za Mariza zindi guma wumva melody ni nshasha, amajambo ni mashasha, mvuga kumva mengo beat ziracyari za zindi. Rifoko du create akantu kiwacu, apana ko Best One asohora indirimbo abantu ngo indirimbo ngo utamuzi wogirana umunyarwanda. Ako kantu je sindagakeneye kabisa. Oya ni kuvuga yuko ndashaka ko nzana ngira kala yanje muri music y'u Burundi kabisa, kuko urumva ko deja ndabibaye mu gihe kinini, nubwo bimwe nabikora nkiri muto, ariko inzira nagenda shamwe nagenda abona eske abako bakoze ibi ngo nta kintu cabura byari gutuma iki kintu gisumba ngaha. Nibaza yuko ivyo ni ibintu bitahuritse, umuntu wese yo bari muri industry ashobora kumva amajambo mvuze agatahura. Hasigaye gusa ko sindavyite vy'iwanje, kuko umuziki suwi wanje tubikore nk'abariko bakora umuziki ndundi. Sivyo tubikore nka ni byinshi dushobora gukora turi hamwe bikabyara ikintu kinini mu gihugu. Bitavuze ngo indirimbo za Best One zimezuku, bivubwo havugwe ati umuziki w'u Burundi umezuku. Sivyo kuko jewe jenyene navyo noshobora, jenyene hari aho ntogera. Ni kandi ni urugendo rurerure cyane. Rero tutahurane, ntagira umva kume ngo mvuze nabi. Oya ni idea yanje kumbura umwe wese afite ibyo ashaka gukora. Urumva rero bitasigura yuko ari itegeko kubabwira ngo bakore ibyo jewe nshaka. Oya batabikoze nzobikora. Ati utabikoze tuzovyikorera. So nuko Best One tukiri ngaho nyene, uno munsi tuvugana hari indirimbo iri iravuma cyane abatwumvirije dutangura bumvise mvuga ati nisasekura umudindizo. Ni indirimbo aburemye bambona. Ni indirimbo kabisa ugiye kuraba menga ntenzo yakoranye na DJ Israel. So byagenze gute kugira wiyumvire akahise indirimbo ya kera nk'ijya twavutse twumva? Byagenze gute kugira wumve ko ushobora kuririmba indirimbo nk'ijya gama? Biri muri bya bindi nariko ndakubwira ko dushobora gufata umwe twita ko ari umudiho w'ikizungu, ko dushobora kuwushiramo akiwacu, kandi indirimbo ikaza ari indirimbo imeze neza, sekarite tuba dukeneye nka kurere y'igihugu. Urumva rero ko maze kurondera DJ Israel, deja nashaka kumvisha abantu ko kijya gikorwa kirimo urya mudiho wacu, za insirima zacu z'igihugu, za insirima zipresent igihugu, ko dushobora kuzikoresha muri beat iyari yo yose. Urumva beat ukumva uko wowe ubuvyumvira kose bishoboka, ku buryo bw'uko dushobora kuba ari indirimbo iba yovuzwa no mu butambiro. Urumva DJ Israel nuvuga yuko n'umuntu narondeye nk'umu DJ avuza mu club atandukanye, umu DJ akomeye sana, umu DJ yarenze. Izina rya DJ Israel ni izina nibaza yuko atamuntu n'umwe ataritahura. So DJ Israel kumutwara muri studio kwanza banze wiyumvire, umu DJ ahuye n'umu producer, bose barazi Olele Musicale. Urumva ikintu bivyara. Urumva baraza guhana
bose amayide umuproducer umu DJ arazi ibyo avuza arazi karite y'umuziki avuza arazi ibi na biriya bose bahurije hamwe urumva ko biza kubyara ikintu ujya mu DJ kandi amaze kujyamo urumva ko nubwo twavugije umuziki wakaranga urimo ya kulele naliko ndavuga y'indundi no kuvuga yuko ni indirimbo izotegerezwa deja kuvuzwa muri club ni indirimbo umuntu wese ashobora kumva naho bari mu muduga akumva ati vraiment ni song rero DJ Israel novuga yuko ikintu cyambere reka ndamushimire respect my brother novuga yuko yaramfashe kuboko muri maki kuko abantu benshi ngira bavuye biyumvira ibintu birebire DJ Israel n'umuntu yemeye ko dukorana nka support ata maripu ata indishina kanaka ihabaye yaba n'abandi twabitahura nkuko tugatahura umuntu ubuzima ariko aracamo ko DJ Israel tuzinanye kuva kera arazi struggle nagenda camo arazi kwitanga kwanje courage yanje arazi kwingana ariko agacabona biraca ibintu biyumba yaravuze ati jewe iki kintu reka ndakigufashe kuko ndazi ko nturi wa muntu azoza kunkoresha amakosa ngo dukore ikintu kitameze neza arazi ivyo nkora deja reka ndamushimirira igira kandi of course yego okay bo tukiri ngaho nyene akapera y'indirimbo wakunze jewe indirimbo ya mbere nkunda ni indirimbo yatanguye kutuma ngira ama media tour no kuvuga yanyeretse kumengo ni indirimbo abantu batanguye gutahura kuri jewe kabisa batanguye itanguye kubereka yuko ivyo ndiko ndakora ya Jaco Maigikundiro maso y'inyana mayihani potetwa lavyo kwa kina simpora nkunda banagusabe ugira kantu gato wahanura aba musician canke abaririmbyi bashaka kwinjira mbega kwinjira mu muziki gamota biroroha bigenda gute bo sinovuga ko ari mu muziki gusa mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose igikorwa cyari cyo cyose mu intango yamigoye ariko ikintu nuhanura abantu bashaka kwinjira mu muziki bumva kumengo barabikeneye ntibagire ibishobisho ntiyagire umuntu yiyumvira kwinjira mu muziki kubera umugenzi wiwe yabikoze tijewe bijya naka yakoze nanje no bishobora biragoye ushobora kuvyiyumvira ariko ntusanga ariko biri ikintu cyambere no bahanura ube uri umuntu kwanza wumva ko bikunda utabikunda nawe nibizogukunda kuko ni ibintu bitwara inguvu ni keshi zoshikira ibintu biguca intege utabikunda navyo ntibizogukunda no kuvuga ukaba wumva ugomba kubikora kubera mugenzi wawe yabikoze shaka uvyihoze ariko ukaba wumva ko ari ikintu kikurimo wumva ko ari ikintu ushaka gukora kandi wumva ko ukunda wishimiye kugikora kora ego okay so best one umuntu agukenera canke yo gukenera yo gukora avuga ati je no mujama vraiment na mugomwe kwa Kiswahili wanasema nimemtunuku nataka kutumika naye byo genda gute bo kuri YouTube yanje ariho mpereye kugira abantu babandanye bagira subscribe bagirire na partage kugira ibikorwa bishikira batarabibona nitwa Best One Baby Boy nkaca rero nza no kuzindi mbuga zanje zose Facebook Twitter Instagram na TikTok zose wandika Best One Baby Boy nakuvuga ku mbuga zanje zose wandika Best One Baby Boy jewe ndababwira ikintu kimwe imbuga zanje izarizo zose nta message nimwe ntasoma nta butumwa na bumwe ntasoma umuntu yomvuga ko yanyandikiye ku rubuga rwanje kanaka sinda mwishuri yoba ndenganije kuko bajya abantu batuyagisha nibo ba boss bacu nibo baduha ivyumviro kumbure hari ukubwira ati bana jewe kijya gikorwa giheruka naraneguye aka ni ikintu kiza sana ndanabikunda cyane gose ko nizanguvu ndiko ndashaka muri ba bantu cyamvuga ati kumbure hari akandi bashaka
harazana kabisa kandi ntegerezwa kubera barantumye kabisa yeah. kabisa Rero no kuvuga yuko jewe umuntu wese yonkenera uwo ari we wese kugira dukorane jewe sinshaka umuntu azondondera ngo urumva ngo bro ngo bana ndakunda ibikorwa byawe ngo sanga ngaha dusangire ubona yuko ivyo bintu ushaka ko dusangira utombwira ate bana chukua ila kimoja ongezea ugende muri studio uduhe ikindi gikorwa gishasha kabisa jewe numva ko ivyo bindi bitaba bikwiye. Yes, of course. So reka tugushimiremo cyane ndazi neza yuko byinshi biri nyuma byinshi cyane kandi bikaze kabisa. I'm the best kabisa. So yari best one baby boy abona neza ko yariko yagira byinshi cyane kabisa agenda hura nabyo mu muziki wiwe yari Step Media nanje yari Fabere Burundi motivateur canke ikiranga kiri umwera behind camera kari kagasore kishima Mika Junior abona neza ko ibintu byose ariko bikora neza cyane kabisa nimba ino image ubona isa nkuko isa ni kagasore abona neza ko ibintu bimeze neza cyane ndagunda cyane mushishikare mugira subscribe like share and comment mugene no ku mbuga za Best One mugire subscribe hari jema mugire jema mu following kugira ngo dushishikare dutezanye imbere meshereza atamwebwe nta twebwe niyo mpamvu dukwiriye gufashanya muri byose na hose turagunda cyane ciao ciao.